Ndakubwiza ukuri jewe batanzana muri ibi bya politike byo kuba umukuru w'igihugu. Jemba narigiriye kera kwe. Jewe ubu mumbona nibereye mu mirima ndomurimye. Hari ndomurimye kabisa. Ndahantu gushika ubu ntaraheza gusoroma ibigori. Ndacasoroma. Ndazi ko ibigori sinzobura itoni n'imiburi 80 n'imiburi Yuko baguma basoroma. Yendo murimye rero meruka gusoroma umuceri hagiye ubanza. Ndumurimye. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Kuri ino si umuntu wese arafise ubutumwa bwamuzanye, arafise ubutumwa yaje gukora. Ubwo butumwa bufatanye n'impano yawe, bufatanye n'ingabirano yawe. Iyo uriko urakora ubwo butumwa rero canke mission wifashishije ya mpano, ya ngabirano, ya mpano, ya ngabire, biroroha cane gushika kwihangiro wihaye. Umuntu rero ntagira ingabire imwe canke impano imwe. Hari iyo usanga yarakuze gusumvya izindi. Abaneurologiste bavuga yuko umuntu akivuka abafise hagati y'impano 20 na 34, ariko hagati y'imyaka 15 na 25 wabasigaranye zitatu canke zirenga gatoya. Ukuvuga ngo zigenda ziragabanuka. Rero ico nagomba kuvuga, umuntu wese arafise ico ashoboye gukora neza gusumba ibindi bintu vyose. Rero nagomba ngaruke kuri iri jambo ry'umukuru w'igihugu aho yavuga ati jewe nsanzwe ndumurimyi, agasigura neza ivyo arima, agasigura ko arima ibigori, agasigura ko yimbura vyinshi gushika n'ubu baguma bimbura. Ni vyiza cane, ni ivy'igiciro. Nta muntu numwe yohakana, nta murundi numwe yohakana yuko umukuru w'igihugu adafise amavuta y'ukurima. Ukurima arabishoboye cane. Turamaze kubona imirima yiwe, turamaze kubona imirima y'umuceri, turamaze kubona imirima y'ibigori, turamaze kubona ariko arimbura ibiraya, turamaze kubona ariko yimbura itomate, ibintu vyinshi turamaze kubibona ariko aravyimbura. Bisigura yuko ari umurimyi mwiza cane. Umukuru w'igihugu arafise amavuta mu bintu bijanye no kurima. Kandi murumva yuko abishimangira, akavyemeza. Kandi ndazi neza yuko ata murundi numwe yobihakana. Ndomurimye. Hari ndomurimye kabisa. Ndahantu gushika ubu ntaraheza gusoroma ibigori. Ndacasoroma. Ndazi ko ibigori sinzobura itoni n'imiburi 80 n'imiburi. Ndakubwiza ukuri jewe batanzana muri ibi bya politike byo kuba umukuru w'igihugu. Jemba narigiriye kera kwe. Jewe ubu mumbona nibereye mu mirima. Iri jambo rero umukuru w'igihugu ridasanzwe ndumurimyi. Iri rikaba ryateje kwiyumvira abantu. Kuvuga ngo abarundi bagashimangira yuko ari umurimyi w'akarorero. Kanatsinda na Bibiliya iravuga ngo muzobabonera kuvyo bama. Murumva yuko domene y'umukuru w'igihugu ari uburimyi. Afise amavuta mu burimyi. Nukuvuga ngo iyo wamenye impano yawe, uraheza ukagira amavuta muri ivyo bintu. Kugira amavuta ni gukora ivyo bintu neza, ni kugira ubushobozi bwo kubikora kandi ukabikora neza. Ivyo rero nibaza yuko ata murundi numwe
yohakana yuko umukuru w'igihugu atari umukozi, umukuru w'igihugu atari umurimyi, umukuru w'igihugu atimbura ivyimburwa vyinshi. Nibaza yuko ata muntu n'umwe. Voilà. Ariko rero umukuru w'igihugu yarakoresheje ijambo numva ni ijambo riteye amakenga gose. Kumbe umukuru w'igihugu arabisigura neza ati iyo jewe batanzana mwibi vya politike batanzana mu yandi majambo hariho abantu bamuzanye bamukura aho yari yibereye baramuzana mu vya politike ngo ba bisigura yuko ivya politike atari muri vyo yari kure yavyo. Voilà. Miyandi majambo yari yibereye mu bindi bikorwa. Baragenda baramubwira batewe yewe ingo baramukwega baramuzana bamushiramwe. Bigaragara yuko iyi mvugo yayikoresheje ariko araregreta igituma ari muri ivyo bintu, ariko araregreta ababimuzanyemwo, ariko araregreta ati naho mubona bimeze uku jewe iyo akaba ntari ngaha mba nibereye hariya kandi ibi bintu biba bimeze neza, je mba mfise amahera menshi. Mu yandi majambo ariko aricuza igituma ari muri ivyo bintu, ariko aragira ati iyo mba voilà yakoresheje iyo voilà iyo baba batansunikiye muri ibi bintu, iyo baba batankwegeye muri ibi bintu voilà baramukweze yibereye mu bindi. Mu yandi majambo bamukuye mu mavuta yiwe, bamukuye mu vyo yarashoboye, bamukuye mu bijanye n'umuhamagaro wiwe bamuzana mu bintu bitajanye n'umuhamagaro wiwe, bamuzana mu bintu atari amavuta yiwe. Nta kintu kibabaje rero nko gukora ibintu bagukwegeyemwo, ibintu bakuzanyemwo utagomba. Voilà, ibintu bitajanye n'umuhamagaro wawe. Iyo uriko urabikora ubikora nabi, ubikora ukutariko, ubikora utabikunze, ubikora widoga, ubikora wicuza. Uriko urabikorera araheza akabona yuko ivyo bintu uriko urabikora nabi, arabona ati naho ariko arabikora ariko arikura. Bavukanye kanatsinda Bibiliya iravuga ngo muzobabonera ku vyamwa, ivyamwa bama. Voilà, iyo uriko urakora rero ibikorwa kanaka vyose bigaragarira muri resulta, mu vyamwa. Ubu rero mu gihugu gitwagwa canke kiramutswa n'umukuru w'igihugu ibintu ntivyifashe neza. Ivy'intwari ibereye vyarananiranye, ivy'ubutungane vyarananiranye, ivya politike vyarananiranye, ivy'ubutunzi vyarananiranye, ivy'indero vyarananiranye, hafi ibintu nka vyose vyarananiranye. Umukuru w'igihugu rero ariko aravuga ati jewe iyo batanzana muri ibi bintu, iyo batankwegera muri ibi bintu vya politike, ubu mba mpagaze neza, ubu muba mumbona mu mirima gusa niyo mba nibereye. Ubu rero nibaza yuko bisobanutse. Kare nahora niyumvira yuko bariko barabesha canke bariko barashikuza bati bagabo umukuru w'igihugu hariho umugwi w'abantu bamushizeho, bati hariho umugwi w'abasirikare bamushizeho, bati w'umukuru w'igihugu. Ubu nibaza rero yuko dufatiye kuri iyi mvugo y'umukuru w'igihugu ati jewe iyo batanzana muri ibi vya politiki, iyo ni bande hariho umugwi w'abantu bamukweze bamuzana muri ibi vya politike, kandi yari yifitiye amavuta y'ukurima,
yari yibereye mu burimyi voilà, ariko baramukwega kumbure kubera inyungu zabo bamushira ku butegetsi. Aha rero twumvise ngo hari akagwi k'ibihangange, aho niko barakanyene kavanye umukuru w'igihugu mu vyo yari yibereyemwo, mu vyo afitiye amavuta, kakamuzana mu bintu vya politike, kakamukwegera muri ibi bintu vya politike, kumbure biboneka yuko adafisemwo amavuta nk'ivyo yavuze ubwa mbere, nk'ivyo vy'ukurima, kandi murumva yuko yimbura amatoni menshi, amatoni y'ibigori ashika kuri 80. Ayo matoni ni menshi cane, bisigura yuko umukuru w'igihugu afise amavuta mu vy'uburimyi. Ariko mu vya politike, muri ibi bintu bamuzanyemwo, bamukwegeyemwo, biraboneka yuko amavuta atari menshi nk'ayo yo kurima. Aha rero umuntu yoca yiyumvira ati none kubera ko umukuru w'igihugu yemeye bakamutwara mu bintu adashoboye, voilà, kubera iki yabigumyemwo? Umukuru w'igihugu yari gutanga imihoho ati bagabo, ibi bintu mwanzanyemwo je ntavyo nshoboye, reka nisubirire kuri ya nsuka yanje, reka nisubirire kurima, reka nisubirire korora, voilà. Yari kuba baye umushinga ntahe. Raba namwe dukuye n'ibinanga ibijanye n'ubutunzi, raba amadovizi yatugejeje, murabe ingene ubutunzi bwifashe kubera kubura amadovizi, murabe ingene ivy'igitoro bimeze kubera kubura amadovizi, murabe ingene ivy'ubutungane bumeze, igiturire carasasiwe indava, murabe ingene akarenganyo karenze. Ivyo rero bikazana ingaruka mbi z'uko abantu usanga ubuzima bw'abananiye bakaja hanze. Murabe ingene abarundi bashwiragiriye mu bihugu bitandukanye, abari mu buhungiro, abarihe hirya no hino, incabwenge ziguma ziva mu Burundi zihunga. Ibi rero aho kugira ati reka ibi bintu ndabitorera inyishu bihagarare, maze aba bariko basohoka igihugu, izi ncabwenge ziriko zisohoka igihugu, zibihagarike, zubake igihugu, abahunze bahunguke. Ahubwo akavuga ati bagabo, reka twicare turabe ukuntu twotorera hamwe umuti w'ibibazo. Umukuru w'igihugu rero wewe vy'ukuri biraboneka yuko izo ngorane atazibona, ahubwo aguma avuga yuko ibintu bimeze neza. No musi riko Ry'abarundi bw'uwo munsi naranezerewe iyo ngiye muri ivyo bihugu vya Buraya, nkazamona abarundi baje kunyakira. Abo ni b'abarundi bagenda bavuga bati igihugu cavumwe, igihugu c'umwiheburo. Nkazambona barihinduye stati, bahora bitwa impunzi ngo ubu ndi diaspora. Nka jewe rero ivyo nabibonye vyose, nkabona igihugu c'umwiheburo, ukaraba uno munsi ubwo Burundi urumva yuko ari igihugu c'umwizero. Uno munsi urabibona kuko urabona abarundi no mu maso babonye, urabona ko ari igihugu kirimwo umwizero. Abanezerewe ni bande? Abanezerewe shira amaboko hejuru. Birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene ubu azingitwe. Uburundi igihugu c'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Voilà, murumva yuko yavuze ati Uburundi ni igihugu c'umwizero, abantu baranezerewe, abarundi baratwenga. Voilà, ati rero nta kintu kiryoshe nko gutwara abantu banezerewe nk'uko. Ibi rero umuntu abona ibiriko biraba
ariyumvira ati none umukuru w'igihugu aya majambo niwe ariko arayavuga. Abarundi banezerewe gute? Bari mu gihugu kitagira amadovize, bari mu gihugu ibiciro vyaduze ku rwego hejuru kubera ikena ry'ayo madovize, atagitoro bafise, ubu bagenda n'amaguru, ubukene buri mu kubica, bamwe bagata bakomoka bakaja kugorerwa mu bindi bihugu. Aha rero umuntu aca yibaza ati none umukuru w'igihugu vy'ukuri arabona umubabaro abarundi bafise, arabumvira impuhwe. Aha rero je numva umuntu atohava ati biranduzi cane ku mukuru w'igihugu, ahubwo umuntu yobabazwa n'abo bantu bamukwegeye mu vyo adashobora, kandi bakaguma birorerera bazi yuko aribo bamushizeho, kandi bakabona yuko ibintu biriko biraparangana, mugabo bati ibandanirize. Voilà, mu vy'ukuri ibintu bigeze ahantu habi cane. Abarundi baratuntuye, abarundi barababaye, abarundi bararushe, bararuhishijwe n'ubuzima babayeho. N'ibintu bimaramaje, n'ibintu biteye isoni cane. Voilà, umushikiranganje wa mbere ati jewe nukuri ndamaramara, ati kwisoko nkuru ya Bujumbura sinohaca na koroteje yiwanje ndinyegeza. Voilà, nkahaca ninyegeje. Waje ikibazo ati mbere namaze guca kuri marché centrale, basha nama nahaciye mbere ninyegeje atanu umenya ko ari jewe, no kumenyesha ko ntano sinshobora no kuhaca ndi muri ya koroteje ya za modoka ubona ngiramo. Eka mugabo hajya nama nahaciye ndi kumwe n'umugenzi ntwaye kugira ndabe ibiri kuri marché centrale. Voilà, ati nama ndahaca ninyegeje kubera iki? Birateye isoni, biramaramaje. Niyo haca ari muri koroteje wenyene yomaramara, ari muri iyo koroteje yaguriwe n'abanyagihugu, abona abanyagihugu bajunjiye ku mirongo, imvura iri kwirabasekeza, ikizuba ari cose. None bagabo vy'ukuri tugarutse tukaraba rya jambo ryari rivuzwe n'umukuru w'igihugu ati abarundi baranezerewe, abarundi baratwenga, ugaca wumva ingene umushikiranganje wa mbere avuze ati ndahaca ninyegeje, hariho ibintu bimaramaje, uca wumva yuko izi mvugo zitandukanye. Umwe arabona ingorane ziriho, uwundi ntazabona, uwundi abona yuko umubabaro w'abanyagihugu ahubwo ari umunezero. Mu gusozera, je nukuri umukuru w'igihugu ndamwifuriza kubaho neza, mugabo ndamwifuriza kubaho ariko akora ibijanye n'amavuta yiwe, ibijanye n'ivyo yahamagariwe. Ivyo vya politike navyo bamukwegeyemwo abivemwo, yigire kwikorera uburimyi n'ubworozi, abo mugwiza atunga, hanyuma yirinde abamushira canke abo mukwegera mu vyo adakunda canke mu vyo adashoboye, kuko umuntu wese ngaha kw'isi arafise ivyo ashoboye, kandi umukuru w'igihugu ariyemerera neza yuko we ari umurimyi akomeye. Rero vyoba vyiza mbere n'igihugu c'u Burundi coca gira umwimbu mwinshi cane mu bijanye n'uburimyi. Ariko arakora ibi vya politike, wakore n'ivy'uburimyi, vyose usanga bidaheza ngo bigende neza uko vyategerezwa. Voilà, ivya politike ntabikora neza kuko murumva yuko babimushizemwo, babimukwegeyemwo, ntabifitiye amavuta. Bimwe yarafitiye amavuta navyo bigaca vyononekara, bakamwiba, bakamukorera nabi kubera atariko arabikurikirana. Vyose ugasha usanga vyabaye urudubi. Ndagenda kubwiza kuri jeyo batanzana muri ibi bya politike byo kuba umukuru w'igihugu. Jemba ndarigiriye kera gwe. Jewe ubu mwamumbona nibereye mu mirima kandi bari bosega kuko ndabona uruhombo mpomba. Aha rero umuntu yoca yiyumvira ati none ibi bintu bakwegeyemo umukuru w'igihugu biriko biramutera uruhombo, yobigarukamwe ibintu biriko biramutera uruhombo, kandi n'igihugu kiriko kirahahombera, abarundi bose bariko barahahombera. Voilà, abarundi bose ubu bageze aho umwasi ashaka. Igitoro carabuze, amadovize yarabuze,
ibi canke biriya vyarabuze, ibiciro vyaraduze. Nukuvuga ngo umukuru w'igihugu siwe biriko birahomvya wenyene, biriko birahomvya abarundi bose. Ivyo vyatumwe niki? Vyatumwe na ba bantu bakwegera umukuru w'igihugu mu vyo atiyumvamwo, mu bitajanye n'amavuta yiwe. Voilà. Ubu none ninde muntu yokwipfuriza umukuru w'igihugu ko aguma ahomba, ahomvywa n'ibi bintu vya politike arimwo? Uyo bari umwasi wiwe. Aha rero nca nibaza nti none mu 2027 yogaruka mu bintu biriko biramuhomvya abagabo, ibintu biriko birahomvya igihugu, ibintu biriko birahomvya abarundi. Abo bantu tutazi bosubira bakamuhendahenda, bakamukwega ngo asubire muri ibi bintu vya politike, kandi biriko biramuhomvya, biriko birahomvya igihugu. Voilà. Umurundi yifuza yuko umukuru w'igihugu yoguma ahomba ninde? Mara nijoro kugira ngo njyame, urumva guma niyumvira ibibazo bya bene gihugu, mbeno bitorera umuti gute, urumva amanama iki, kandi nari kuba nibereye kwikorera mu vy'iwanje, hariya bagaca bangavura. Voilà. Turetse ko biriko biramuruhisha, kandi ata musaruro biriko biratanga, ibi vy'igihugu biriko biratuma yibwa, biriko biratuma homba. Jewe ibintu hamwe ndamuhanuye ngo abibandanye, nukuri noba ndamwanka. Kandi n'undi murundi yobimwipfuriza canke umugambwe wiwe ntiboba bamukunda. Umuntu wese yobimwipfuriza ntiyoba bamukunda. Amwipfurize kuguma mu bintu biriko biramuhomvya, ibintu biriko birahomvya n'igihugu. Umukozi akoze imisi, aho yokoze imisi 3 ahakora indwi 2, yakorera imisi 3 akambwira ko yahakoze indwi nkamuhemba kubera siho ndi. Cendazi ko mba ndi mu boss kuruta kwe. Ninde murundi atokwipfuriza umukuru w'igihugu kuba umu boss? Voilà. Turifuza yuko umukuru w'igihugu aba umu boss, akaba umugwiza atunga akomeye. Turifuza yuko yova muri ibi bintu biriko biramuhomvya, bigahomvya n'igihugu. Ivyo turabimwipfuriza kabisa. Je muntu yovuga ngo yipfurije umukuru w'igihugu kubigumamwo kandi biriko biramuhomvya, uwo yoba ari umwansi akomeye wiwe, kandi yoba ari n'umwansi w'abarundi bose. Utari rero mu bintu byo kugwiza umwimbo ntaco burimwo, ntaco burimwo, ntagire uzotuhenda. Udashobora kuvuga uti je nariye igitoki naciye iwanje. Uraze kuryo utuntu wikuriye iwawe ugere turyoshe. Uraze nk'ubu umwe mukoresheje uwo mutwe wanyu ukazona ufise 500 million, uti aha no umuhede. Mu gusozera, ibwirizwa shingiro rirabuza abategetsi gukora ibindi bintu bitajanye n'amabanga bajejwe, kuko iyo babigiyemwo baza basanga ivyo bari bajejwe batakibishoboye, ivyo bari bajejwe babihaye umwanya muto, bigaca bigorana. Inzira zibiri rero ntizishoboka. Umukuru w'igihugu rero ntiyoshobora kuba umubose ngo abe n'umukuru w'igihugu, nivyo ukunda. Kuko eheraba namwe abasuma baramaze igihugu, barakirya barakimara, ubu kigeze ku manga, kigeze aho umwasi ashaka. Twararindiriye ko umukuru w'igihugu yocakira n'abasuma n'abakeya, twarahebuye. Ubu agomba heze manda yiwe, igomba irangire. None bagabo, ico gihugu twoteba tugashika hehe? Hamwe abo bantu basubiye kuremera umukuru w'igihugu ngo agume muri ibi bintu, nawe nyene avuga yuko bamukwegeyemwo ku nguvu. Ibintu biriko birahomvya abarundi. Ijya mbona kazoza ntizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma, bababandi bafise ijambo mu gihugu. Mu gusozera, wewe wari kuranyumviriza, umukuru w'igihugu umwipfuriza kubandanya igikorwa arimwo, igikorwa biboneka yuko kiriko kiratuma ahomba n'igihugu kihahombera ibitari bike, canke wo mwipfuriza kwibera umubose akagira amahera menshi cane, ivy'ubukuru bw'igihugu akabivamo. Umuntu ataragira sabone ku ishure ry'abarundi bose abikore, afyonde kuri like, afyonde no kuri kakazogera, hanyuma asabikanye ubutumwa n'abandi.
ahasigaye rero reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Obama ati umuntu wese arafise icyo ashoboye gukora neza mu buzima. Every single one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. Ati umuntu wese arafise icyo ashoboye gukora mu buzima. Ati umuntu wese arafise icyo ashoboye guha abandi. Ati umuntu wese rero afise igikorwa cyo kuvumbura ico kintu ashoboye. Iyo ugishoboye rero ucugikoreramwo ukagikoresha kugira ngo gishobore gushikana ku ndoto zawe. Umukuru w'igihugu turamwipfuriza kuja muri ivyo vy'uburimyi kugira ngo ashike kuri iyo ndoto yiwe kuba umu boss, kandi n'igihugu kihungukire vyinshi cyane kuko kizoca kironka n'ivyo gushora mu mahanga vyinshi.